turabaramukije mu mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro bica kuri televiziyo ya Ganawe TV twongera kandi tubaha nikaze ku kiganiro c'inkino cy'uno munsi cyo ku munsi wa mbere igenekerezo ry'indwi ukwezi kw'indwi 2025 rero kuri uno munsi turaza kugaruka ku makuru atandukanye ariko aravugwa ku ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi turaza kuraba bimwe mu vyabaye muri no weekend turangije aho hagiye aratangwa ubushimwe bugiye butandukanye mu bigenjeje neza mu higanwa rya Primus League Burundi ikicaro ca mbere ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ahanyene mu gihugu cyacu cy'u Burundi turaza kongera guca muri basketball mu nkino za playoff ziko ziraba ku ruhande rw'abahungu ndetse no ku ruhande rw'abigeme naho nyene turaza kuraba uko vyari vyifashe ku mugabane wa Afrika naho nyene turaza kuraba ibiriko birahavugwa tuja ku mugabane wa Buraya duce mu gikombe c'isi c'imigwi twongere turabe nari karavugwa mu migwi igitandukanye na cyane cyane ku isoko ryigura nigurisha amakuru ni menshi cyane rero sanga ikaze ayo namwe nayandi tuza kubashikiriza uno munsi mu kiganiro cyacu Hariho mu gihugu cyacu cy'u Burundi ku munsi wa gatandatu hari ibirori byo gushikiriza utuganuke udushimwe tugiye dutandukanye ku bakinyi bashoboye kwigenza neza mu higanwa ry'ikicaro ca mbere iryo bitwa Primus League Burundi rero muri iryo higanwa baratora nk'akarorero mwigori baratora washoboye kwigenza neza mu higanwa bagatora umukinyi akiri muto yigenje neza kurusha abandi n'umukinyi yaranze ihiganwa cyo kimwe n'umukinyi yashoboye gutsinda ibitsindo vyinshi hamwe n'umumenyereza yaranze ihiganwa turaza kandi no kugaruka turabe ekipe yaranze ihiganwa rya Primus League ry'umwaka w'ibihumbi 2024 n'umwaka ushira 2025 muri ivyo birori rero umukinyi wa Aigle Noire umunyegori wa Aigle Noire azi ku izina rya Harerimana Jean-Marie niwe ashoboye gutorwa nk'umunyegori mwiza yaranze iganwa ry'icicaro ca mbere ngaha mu gihugu cyacu Burundi Primus League umukinyi akiri muto yigenje neza kurusha abandi bose nawe nyene ni umukinyi wa Aigle Noire The Fighters yo mu ntara ya Makamba azi ku izina rya Ininahazwe Rajabu nawe nyene niwe ashoboye gutorwa nka meilleur joueur wa championnat ntabwo ari meilleure révélation oya ni meilleur joueur waranze ihiganwa ry'icicaro ca mbere ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi Edi nimubona umusatirizi wa Rukinzo niwe yashoboye kuba umusatirizi wa mbere ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi yashoboye kwinjiza ibitsindo vyinshi aho yashoboye kwinjiza ibitsindo bigera kuri 18 umukinyi mwiza akina hanze y'igihugu nawe so uwundi ni Yusufu Ndayishimiye niwe batoye umukinyi asanzwe akinira umugwi wa OGC Nice mu gihugu cy'u Bufaransa mu cicaro ca mbere akaba ari we yashoboye gutorwa nk'umukinyi mwiza mu bakinyi bakina hanze y'igihugu cyacu ngaha cy'u Burundi uwo twita rero umukinyi akiri muto nuwitwa Kamara Karim niwe yashoboye gutorwa nk'umukinyi akiri muto yashoboye kwigenza neza umumenyereza mwiza yashoboye gutorwa ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ni Jimmy Ndayizeye umumenyereza wa Aigle Noire The Fighters niwe yashoboye gutorwa nk'umumenyereza yaranze ihiganwa kanatsinda ni nawe yashoboye gufasha umugwi wa Aigle Noire gutahukana kino gikombe cy'uno mwaka umwaka wa mbere ashitse mu mugwi wa Aigle Noire The Fighters Equipe type navuga equipe y'abakinyi umugwi w'abakinyi 11 baranze ihiganwa ry'icicaro ca mbere ngaha mu gihugu cyacu Burundi iryo twita Primus League Burundi mwigori hakaba hariyo uwo Jamari umukinyi wa Aigle Noire The Fighters ku ruhande rw'ibubamfu ubwo twita ku nimero 3 hakaba hari Musore Prince umugwi wa Vitaro Football Club witwa Nicolas wa Aigle Noire niwe ari mu mutima wa defense ari kumwe na Olivier Dushime umugwi wa Flambeau du Centre hamwe n'uwitwa Keve
icyo yitungiye wa Aigle Noir ku nimero zigera kuri 2. Karim Kamana nawe ari hagati muri mediane, mukinyi wa hagati mwiza cyane wa Aigle Noir, nawe nyene akaba arimo na Bukuru Keita wa Aigle Noir hamwe n'uwitwa Gruare Tambwe Gruare na wa Msongati nawe nyene akaba arimo muri uwo mugwi wa 11 baranze ihiganwa. Mu busatirizwi n'uwitwa Darcy wa Musongati nyene hamwe na Edini Mubona umusatirizi wa Rukinzo na Kagayo Shaban wa Olympic Star akaba aribo bakinyi 11 baranze ihiganwa ry'icicaro ca mbere ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi, bakaba yobowe rero n'umumenyereza Jimmy Ndayizeye. Muri basketball ibintu ntibyari byoroshe muri no weekend ku munsi w'Imana no ku munsi wa gatandatu niho haba inkino za playoff za mbere hagati y'umugwi wa Rezipo na Gladiators ku ruhande rw'abigeme hamwe n'umugwi w'Urunani na Dynamo Basketball Club nabo nyene ku ruhande rw'abahungu. Ku munsi wa gatandatu rero akaba ariho izo nkino zashobora gutangura. Twabamenyesha rero mu rukino rwa mbere umugwi wa Dynamo akaba washoboye kwigenza neza uza gutsinda umugwi w'Urunani amanota agera kuri 75. Byumvikana ko Urunani bashoboye kurusumbya difference y'amanota agera ku 9 mu rukino rwa mbere. Biboneka yuko rero umugwi w'Urunani nyuma yo gutsindwa urwo rukino vy'ukuri byaragaragara neza ko wari imbere cyane gushobora gutsinda urwo rukino. Ugerageje kuraba karta ya mbere, karta ya kabiri gushika kuri karta ya gatatu umugwi w'Urunani niwo wari ushoboye kuyobora uri imbere ku manota, ariko rero nyuma yo kuvunikisha umumeneur doge ari we Perich baheruka kuba basinyisha, biboneka ko umugwi wa Dynamo washoboye guprofita amahirwe aruronse kuko umugwi w'Urunani biboneka ko waciye utangura gusugerezwa cyane nyuma yo kubura uwo mukinyi wabo Perich umumeneur doge. Rero umugwi w'Urunani washoboye kumara hafi urukino rwose udafise umumeneur doge, ubona rero ko arico cyaje kubagora cyane biza gutuma muri karta igira kane ya nyuma ariyo iza kudadanura ibintu gutyo Dynamo iza kuromonta amanota ari abatsinze barayagombora maze barenza ko amanota 9 urukino ruza kurangira umugwi wa Dynamo utsinze Urunani usumbije amanota agera ku 9. Nyuma y'urwo rukino rero uwitwa Chuma Toto de umukongomani niwe yaje gutorwa nka MVP umukinyi yaranze urukino, aho ku munsi w'ejo w'Imana yashoboye gushikirizwa amafaranga angana nk'umuriyoni kuko ubaye MVP muri izo nkino kuri buri rukino ahabwa amafaranga angana n'umuriyoni w'amarundi. Ku munsi w'Imana ku ruhande rw'abahungu nyene niho waje kuba urukino rwo gusubiriza Urunani rwakira ekipe ya Dynamo ku munsi w'Imana, aho bonera ko ibintu bitari byoroshe na gato. Urunani nagwo rwaje kwikosora ruza gusinda umugwi wa Dynamo amanota agera kuri 83 kuri 67, hafi difference y'amanota gutandukana bw'amanota agera kuri 17 bwari hagati y'iyo migwi. Rero mu rukino rwo gusubiriza ubona ko umugwi w'Urunani waciye ugarura umukinyi Petit Perry umunyamerika, ubona ko nawe yari yaje kugira ikibazo c'imvune gutyo baza kumugarura igihe yari yahawe kitaragera, arubona ko yaje kuba ashobora kwifata ibintu mu minwe na cyane ku ruhande rwo kuba umumeneur doge, ubona ko yaje kubafasha ibigiye bitandukanye na cyane turagaruka ku mukinyi Ranjindi Kumana, ubona ko nawe nyine yaje kuba atorwa nka MVP umukinyi yaranze urukino rwo gusubiriza rwa mbere rwahuje umugwi w'Urunani ndetse na Dynamo. Muri urwo rukino kandi ubona ko umukinyi Majoke waherutse kuba basinyisha James Majoke, uno mukinyi nta minsi 3 yari bwahere burya ageze ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ubona ko nta n'imyimenyerezo igera kuri 2 yari amaze gukora umugwi w'Urunani,
rero ubona ko icyo bari bamuzaniye icyo bari bamwifuza ko mu rukino rwa mbere ntiyari bwamenyana na bagenzi we nta birebire cyane yigeze abafasha ariko ubona ko mu rukino rwo gusubiriza rwabaye ku munsi w'Imana uno mukinyi Majoke yarashoboye gufasha umugwi w'Urunani ariko kandi tutibagiye umukinyi akiri muto cyane Munyecibitoki umwana avuka mu gihugu mu ntara ya Cibitoki Bujeje Romis ubona ko nawe yerekanye performance nziza cyane urugero rwiza cyane muri izi nkino zigera kuri zibiri haba ku rukino rwo ku munsi wa gatandatu ndetse no ku munsi w'Imana nawe nyene ubona ko yafashije umugwi w'Urunani ibigiye bitandukanye ubu rero akaba ari intsinzi imwe ku yindi tubibutse yuko muri izi nkino za basket za playoff bakina kugera ku nkino indwi rero ufise victoire nyinshi niwe aca habwa igikombe agahabwa n'uburenganzira bwo guserukira igihugu cy'u Burundi mu nkino za bar ariko banza guca muri Elite 16 mu nkino za qualification kurondera itike yo kujya mu matsinda mu higanwa rya bar ryo ngaha ku mugabane wa Afrika. Mu makuru yigura nigurisha ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi twabamenyesha yuko rero umukinyi Edi Nimubona uno yatowe nk'umusatirizi mwiza yatsinze ibitsindo kurusha abandi mu gihugu cyacu cy'u Burundi ntakibarizwa rero ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi aho yamaze kuba yimukira mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda uno Edi Nimubona mu mugwi wa Magaju mu gihugu cy'u Rwanda mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda nyuma rero gutsinda ibitsindo 200 mu higanwa ryacu byo ngaha Primus League Burundi akaba agiye kubandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda mu mugwi wa Magaju ariko kandi si we wenyene aho umugwi nyine wa Magaju washoboye gusinyisha umukinyi Irankunda Desire umukinyi wa Ngozi City nawe nyene akaba yagiye mu mugwi wa Magaju si we wenyene kandi batangaje abakinyi bagera kuri batatu uwa gatatu akaba ari Frank Ntakirutimana nawe nyene wa Msongati akaba agiye kubandaniriza mu gihugu cy'u Rwanda mu mugwi wa Magaju muri Afrika turaza kugaruka kuri imwe ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku mugana Afrika CAF ryatangaje aho rigiye kongera amahera yahora ahabwa imigwi iparticipa canke itabira ihiganwa rya CAF Confederation kugira ngo mushobore kubitahura ni nka Europa League yo ku mugabane wa Buraya hamwe ni itaba CAF Champions League yo ngaha ku mugabane wa Buraya akenshi bahora bahabwa ibihumbi 50 vy'amadolari ariko rero ubu bakaba bagwirije na kabiri bazohabwa ibihumbi bigera ku 100 vy'amadolari byumvikana rero yuko ni inyungu ku migwi hano iwacu byumvikana yuko ayo mahera uyashize mu marundi angana ni miliyoni amajana 8 vyumvikana ko atari amahera make bagiye kuba imigwi zoseruka ngaha iwacu mu Burundi yinjiza na cyane ku mugwi wa Aigle Noir de Fighters uzokina qualification zo kujya mu matsinda muri CAF Champions League hamwe n'umugwi wa Flambeau du Centre washoboye gutahukana Coupe du Président nawo uzoja mu match za qualification zo kurondera itike yo kujya mu matsinda mu nkino za CAF Confederation Cup. Amakuru yacu reka tuyabandanirize ku mugabane wa Buraya aho hariko haravugwa amakuru agiye atandukanye reka tuyahere mu nkino z'igikombe c'isi c'imigwi aho bari bageze muri kimwe cya kane gishira icyanyuma rero ku munsi wa gatandatu ubona ko ibintu bitari byoroshe reka duhere ku munsi wa gatanu umugwi wa Fluminense aho washoboye gukuramo umugwi wa Al Hilal wo mu gihugu cya Arabie Saoudite ubutsinze ibitsindo 2-1 abona rero uno mugwi wavuye mu gihugu cya Brazil Fluminense ugiye kubandanya muri kimwe cya kabiri gishira icyanyuma nyuma yo gutsinda umugwi wa Al Hilal wo muri Arabie Saoudite ibitsindo bigera kuri 2-1 mu bucagucagu bwo ku munsi wa gatandatu igihe cy'isaha 9 z'ubucagucagu ubona ko umugwi wa Chelsea de Blues wari wambikanye n'umugwi wa Palmeiras ibintu ntivyari byoroshe Chelsea de Blues waje kuba utsinda ibitsindo bigera kuri 2-1 nawo rero ukaba ugiye kubandanya muri kimwe cya kabiri gishiri cyanyuma rero aho umugwi wa Chelsea de Blues uzocuhura n'umugwi wa Fluminense wo mu gihugu cya Brazil
abakunzi b'umupira w'amaguru rero bari biteze inkino zikomeye cyane, inkino zibiri zabaye ku munsi wa gatandatu na cyane cyane izabaye ku mugoroba, aho ku mugoroba igihe cy'isaha 12 zo ku mugoroba hano iwacu umugwi wa Bayern Munich wo mu gihugu cy'Ubudagi waruramuka wambikana n'umugwi wa Paris Saint-Germain wo mu gihugu cy'Ubufaransa. Ibintu ni vyari byoroshye aho byaje kurangira umugwi wa Paris Saint-Germain ushoboye gutahukana intsinzi y'ibitsindo bibiri imbere y'umugwi wa Bayern Munich ku busa. Muri urwo rukino rero twavuga bimwe mu byabaye surtout nk'ivunika ry'umukinyi Jamal Musiala nyuma yo kwambara nimero 10 yo kuzihabwa mu mugwi wa Bayern Munich. None uno mukinyi Jamal Musiala agiye kumara hafi amezi agera kuri 5 ataboneka mu kibuga nyuma yo kugongana mu rukino n'umunyegori wa Paris Saint-Germain ariwe Gianluigi Donnarumma, gutyo biza gutuma ijisho ry'ukuguru kwiwe kw'ibamfu cyo twita cheville ivunika, gutyo rero akaba agiye kumara amezi agera kuri 5 ataboneka mu kibuga nk'uko umugwi wiwe wa Bayern Munich ubitangaza. Muri uwo rukino kandi aho haje kubonekamo ikarata zigera kuri 2 zitukura zahawe umukinyi William Pacho mu defenseur ariko arabikora neza cyane mu mugwi wa Paris Saint-Germain ndetse na mugenzi wiwe Luka Hernandez. Abo rero bakinyi ko ari babiri beretswe ikarata zagahama, ikarata zitukura, bakaba batazoboneka mu rukino umugwi wa Paris Saint-Germain uzokina n'umugwi wa Real de Madrid muri kimwe cya kabiri gishira icyanyuma mu nkino z'igikombe cy'isi. Urukino rwari rwitezwe kandi n'abantu benshi, ni urukino rwahuje umugwi wa Real de Madrid ndetse n'umugwi wa Borussia Dortmund. Ni urukino rutari rusanzwe, tunabibutsa yuko ariyo migwi yaheruka gukina igikombe urukino rwa nyuma go muri UEFA Champions League 2024 aho umugwi wa Real de Madrid washoboye gutahukana intsinzi y'ibitsindo bigera kuri 2 ku busa bw'umugwi wa Borussia Dortmund. Muri no higanwa ry'uno mwaka muri UEFA Champions League naho nyine barasubiye guhura, umugwi wa Real Madrid uza gutsinda umugwi wa Borussia Dortmund ibitsindo bigera kuri 5-2 na cyane cyane umukinyi Vinicius Junior yashoboye gutsinda ibitsindo 3 wenyene muri urwo rukino. Rero igihe cy'isaha 4 ku munsi wa gatandatu bari basubiye kwambikana umugwi wa Real de Madrid aho washoboye gutsinda umugwi wa Borussia Dortmund mu rukino tari goroshe ibitsindo bigera kuri 3-2. Muri urwo rukino rero umwana kiri muto Gonzalo Garcia ubona ko abandanya kwiyerekana ku myaka ya 21 adugijwe avuye muri Castilla, amaze kubaterekamwo ibitsindo bigera kuri 4 aho igitsindo ca kane yaje kuba gitsinda yuguru izamu ku ruhande rw'umugwi wa Real Madrid. Baza kuronka igitsindo kimwe ku busa bw'umugwi wa Dortmund hadaciye n'iminota igera ku 10 gusa. Mugenzi we Fran Garcia aza guterekamwo igitsindo ca kabiri ku ruhande rw'umugwi wa Real Madrid. Baza kubandanya gukina umugwi wa Borussia Dortmund biciye kuri ku mukinya witwa Bie, baza gutsinda igitsindo cya mbere biba ibitsindo 2-1. Kylian Mbappe nyuma yo kwinjira asubiriye Vinicius Junior nawe nyine aza guterekamo igitsindo cya gatatu ari naco gitsindo ciwe cya mbere atsinze muri no higanwa y'igikombe cy'isi c'imigwi kuko cyatanguye ari mu mvune. Seru Girassi nawe aza kugombora igitsindo cya kabiri biciye kuri penalty, maze urukino ruza kurangira umugwi wa Real Madrid utsinze Borussia Dortmund ibitsindo bigera kuri 3-2. Aho rero muri urwo rukino umukinyi Dean Huijsen baherutse kuba basinyisha yashoboye kuronka ikarata y'agahama, nawe akaba atazoshobora kuboneka mu rukino ruzohuza umugwi wa Real de Madrid hamwe n'umugwi wa Paris Saint-Germain ku munsi wa gatatu muri kimwe cya kabiri gishira icyanyuma. Muri urwo rukino rero witwa Fran Garcia akaba ari washoboye gutorwa nk'umukinyi yaranze urwo rukino rwahuje umugwi wa Borussia Dortmund ndetse n'umugwi wa Real de Madrid. Aho nyene rero muri Real Madrid reka tuhagume gatonya nyuma yuko Kylian Mbappe ashoboye gutsinda igitsindo muri urwo rukino rwariko ruhuza umugwi wa Real Madrid hamwe n'umugwi wa Borussia Dortmund, yaciye aba umukinyi wa mbere mu mateka y'umugwi wa Real de Madrid ashoboye gutsinda ibitsindo mu mahiganwa indwi agiye atandukanye. Twamenyesha yuko Kylian Mbappe nyuma yo gushika mu mugwi wa Real Madrid muri mahiganwa indwi yatsinzemwo, twoshobora kubabwira nko mu higanwa rya La Liga yaratsinzemwo,
muri Super Coupe ya Espagne yaratsinze, Copa del Rey afisemo ibitsindo, Super Coupe ya UEFA aramaze gutsinda, Mondial de Club aramaze gutsinda, ndetse no muri no higanwa y'igikombe c'isi c'imigwi aho uno mukinyi Kylian Mbappe nawe nyene yashoboye kuronkamo igitsindo, gutyo mu mahiganwa agera ku ndwi amaze gukina ariko muri mugwi wa Real Madrid Kylian Mbappe yose aramaze kuyaronkamo igitsindo. Ivyo rero bikaba bitari bwa kigere bikorwa n'umukinyi wari wese mu mugwi wa Real Madrid kuva wakabaho. Muri Real de Madrid kandi hariko haravugwa amakuru surtout ku mukinyi Vinicius Junior ndetse na mugenzi we Rodrigo Goes. Twababwira yuko Vinicius Junior nyuma yuko ibiganiro bariko baragiranira n'umugwi wa Real Madrid wo kongereza amasezerano vyashoboye kuba bihagarara, umugwi rero wa Real Madrid nturi kuravyihanganira na gato, aho vuba cyane bagiye kumuha ikiringo ntarengwa nkuko babikoze ku bandi bakinyi, ndetse nk'akaroro ku mukinyi Sergio Ramos baramuhaye rero ikiringo ntarengwa cyo kugira ngo amenyeshe nimba vy'ukuri azokongereza amasezerano canke atazongereza kugira ngo Real Madrid ibimenye. Ku ruhande rw'umukinyi Rodrigo Goes nawe ntivyifashe neza mu mugwi wa Real Madrid, kuko ikibanza cyo gutangura biragaragara ko atakigifise kuba maze, ndetse banaraba izi nkino Real Madrid igize imisikina barabona yuko Rodrigo kiretse urukino rwa Al Hilal rwa mbere guguruye ihiganwa ku ruhande rwabo biboneka yuko ari honyine yashoboye gutangura, naho nyene za gukina 45 gusa, ariko izindi nkino zagiye kuba zikurikira umukinyi Rodrigo hari zo yashoboye kuramplasa n'izashoboye kurangira adahawe umunota n'umwe. Rero imigwi nka Paris Saint-Germain mu gihugu cy'Ufaransa, Manchester City na Arsenal mu gihugu cy'Ubwongereza niyo iri kirerekana ko yifuza gusinyisha uno mukinyi uno musatirizi wa Real Madrid ari we Rodrigo Goes. Mu bisanzwe Rodrigo Goes yakifuza yuko yokibandanirije mu mugwi wa Real de Madrid, ariko uko bigaragara biboneka yuko bitagikunda, kuko Rodrigo Goes we yasavye yuko umugwi wa Real Madrid bo mukinisha ku ruhande rw'ibamfu, ubwo ruhande akaba ari go umukinyi mugenzi we umunya Brazil Vinicius Junior asanzwe acako, ndetse rimwe na rimwe Kylian Mbappe iyo asubiriye umukinyi Vinicius Junior iyo bafise Endrick mu kibuga canke uyu Gonzalo Garcia biboneka yuko nawe niho akunze kubaca. Rero biboneka ko bitoroshe kugira ngo umugwi wa Real Madrid ushobore kumuha uruhusha rwo gukina kuri urwo ruhande, biboneka ko bigoye. Rero umugwi wa Real Madrid wo ukaba wifuza hafi miliyoni 120 ku mugwi wose wifuza Rodrigo Goes. Rero iyo migwi uko ari itatu iboneka yuko iriko irayagisha cyane abasanzwe begereye umukinyi Rodrigo Goes n'abamuhagarariye mu vy'amategeko. Mu mugwi wa FC Barcelone kuri kizigenza wabo Marc-André ter Stegen iboneka ko ibintu bitifashe neza vy'ukuri ntibakimwifuza mu mugwi wa FC Barcelone, aho uburongozi bw'umugwi wa FC Barcelone bwifuza ko uwo mukinyi yosohoka kuruta umukinyi uwari wese, ariko rero ibisigaye ni hagati y'umumenyereza wiwe Dietans Flick nuno munyegori kazoza kiwe rero kari mu maboko y'uno mumenyereza wiwe, hamwe vyoshika na wakemeza yuko yosohoka tayari umugwi wa FC Barcelone uriteguye kurekura. Muri Arsenal hariko haravugwa satirizi Victor Gyökeres aho yankiye imigwi igiye itandukanye kuyizamu we akaba yifuza umugwi wa Arsenal. Rero Arsenal ikaba yaramaze kumvikana none umusatirizi wa Sporting Club de Portugal mu gihugu ca Portugal, aho bamaze kubumvikana ko azoza kuwukinira. Rero Arsenal ikaba yamaze kuba itangura ibiganiro n'umugwi wa Sporting kugira ngo barako bashobora gusimbana uno musore uno musatirizi numero 9 Victor Gyökeres. Amakuru yo kuyarangiza reka tubabwire ko umugwi wa Arsenal kandi wifuza umusore Noni Madueke yamaze kwashigwa ku isoko n'umugwi wa Chelsea de Blues, nawe nyine bakaba baramaze kumvikana akaba yaramaze no kuba atangura ibiganiro n'umugwi wa Arsenal. Umugwi wa Manchester United kandi urifuza umusatirizi wa Chelsea de Blues ariwe Christophe Nkuku umukongomani, ariko akaba asanzwe akinira umugwi serukira gihugu w'Ufaransa nkuko ikinyamakuru Miro kibimenyesha. Umugwi wa Manchester United nawe nyine uramwifuza. Mu kurangiza Thomas Müller uwo benshi mwamenye mu mugwi wa Bayern Munich ahabaye hafi imyaka igera kuri 25 ari muri uwo mugwi yagiye awufasha bitandukanye abasho gutahukana n'ibikombe bigiye bitandukanya abitsindira ibitsindo vyinshi. Rero Thomas Müller nawe nyine amaze kubasezera aho agiye mu zabukuru, ivy'umupira w'amaguru akaba ashoboye kubisezera.
reka dushimire mwebwe mwese rero mwabanye natwe muri kino kiganiro cyacu no munsi tubifuriza kandi kwa mukihana n'ibindi biganiro bica kuri televiziyo yanyu ariyo televiziyo yacu Yaga Nawe TV ariko kandi mwibuka kugira s'abonner cyangwa subscribe bivanye na telefone yawe uri mirimo j'aime commentaire partage just turabikenera tubadore ku bwanyu na mu kiganiro kizokurikira hamwe na Yaga Nawe TV ubwenge ni wo mutima ubwenge ni wo